Umuririmbyi agitangura ibikorwa vyiwe arahura n'ibibazo bitari bike kugira ngo impano yiwe imenyekane abone gushika kure. Ivyo bivugwa na Methode Mfisimana batazira MT hamwe na Yan Jobel Niyonkuru batazira Yan J bahurikiye mu mugwi YM Music. Kenshi ingorane usanga ariko bahura nazo icambere ni ingorane y'uburyo bakunda guhura n'ico kibazo cane ingorane y'uburyo ugasanga bariko bakorera mu ma studio batari bagakwiye gukoreramwo kubera uravye impano baba bariko ukaraba n'ahantu bariko barasohora indirimbo zabo ugasanga ni ikintu kigoye ko botera nk'imbere bari nk'aho hantu mugasanga ko batabakira neza batabona yuko umenga mu kibano ntibabona yuko umenga uwo muntu azohava hagira ico ashikako. Ico nico kibazo kinini cane abarenzi bagira hama bakagira n'ikibazo co kubura uburyo kubera umuziki n'uburyo umuziki n'uburyo kandi bwinshi cane. Rero muri ico gihe hari abapfana impano kandi bari bayifise babuze ubwo buryo bwo kugira ngo bashike kuri za ndoto bari bashaka ugaca usanga biranse agaca asubira hasi. Abaririmbyi bakaba kandi bagize ico basaba kugira umuziki wabo ubashe kumenyekana kurusha. Abagwizatunga canke umuntu wese yoba yumva ashoboye kugira ico akoze mu muziki baze bararaba abantu novuga urwaruka ruba rufise impano bakavuga ati reka iki kintu tukimufashe turabe umuziki ko twushira ku rundi rwego. Abantu b'abagwizatunga canke abandi babishoboye boshiramo imitahe bakabibona yuko ari akazi ubundi buzi hama abarundi nabo baha agaciro abaririmbyi. Ivyo biruko mu gihe hariho amashirahamwe atari make ariko aragerageza kurondera uko yofasha urwaruka rufise impano kugira bashobore kwiteza imbere bongere bateze imbere igihugu.